iyo umuntu arondera mu nyonga h'Imana vy'ukuri ntumenya naho icishije, ntumenya n'uwihagurukije, ntumenya n'uwitumye kugira ngo aze kukugirira neza. Haleluya. Ntumumenya. Hariho umuntu yigeze kudushingira intahe, aravuga ko ngo yaragikizwa, hanyuma aravuga ati jewe ndagiye gukorera Imana. Umuziruzigwa ngo abwira n'umugore wiwe ati umuziruzigwa ntuze wigere n'umunsi ubuja no kuri butike kugopesha ikintu. Ati ntuze wigere ubigira n'umunsi umwe. Ati Imana niyananirwa kudutunga tuze dupfe. Ati mugabo bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nije imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndi muri mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe. Mwami Mana, nje nguhimbaza kandi ngutazira, kuko uri Imana ibereye gushimwa, uri Imana ibereye kuninahazwa, kuko wewe uri umurinzi wacu kandi uri umutabazi wacu, utugwanirira intambara uko bukeye nuko bwije, kuko wowe ubwawe wivugiye ngo waduciye nk'imanzi mu biganza byawe duhoza kwijisho. Nta kintu na kimwe gishobora gukora Mwami Mana ku mwana wawe utakirekuye. None mukunzi mwiza, ushimagizwe ku urwo rukundo n'ubwo buntu. Rero n'uyu munsi dukomeza kukwishira mu biganza, ubandanye kuturindira mu buntu bwawe. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo twirinde gukora ivy'Imana itatubariye. Haleluya. Tubaha amategeko y'Imana, kuko iyo ukoze uko Imana ishaka ugira amahoro. Haleluya. Iyo ukoze uko Imana ishaka ugira amahoro kandi uhorana umunezero. Ariko uzurabe by'ukuri umuntu ari mu byaha kenshi araruha, usanga babaye, usanga ariko iyo by'ukuri uri ufise amahoro y'Imana muri wowe, ugenda uko Imana ishaka, n'ukuri gura umunezero, ugira n'amagara meza. Haleluya. Burya nta mahoro y'umunyabyaha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Kuvayo igice cya 16, turasoma kuva ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 24. Haravuga ngo maze Mose arabihaniza ati ntihagire umuntu abiraza. Yamara Mose ntibamwumvira. Bamwe barabiraza basanga byaboze binyagarinyo. Mose arabashavurira, nuko bama bavyegeranya uko bukeye, umuntu wese ibihwanye n'ivyo ashoboye kurya, izuba ngo ryake bikayaga. Maze kuwa gatandatu begeranya ivyo kurya bingana kabiri n'ivyo bahora bazana. Umuntu wese agira omeru zibiri. Abakuru bose b'iryo shengero baraza babibarira Mose. Arababarira ati ivyo nivyo Uhoraho yavuze ko ejo uzoba umunsi kuruhuka w'isabato irobanuriwe Uhoraho. Nibagende barondere ivyo bagomba, bateke ivyo bagomba, ibirenze babibike babiraze. Nuko barabiraza nkuko Mose yabagize ntivyakora. Urunyo amen. Turabonye yuko usomye haruguru gato yukasoma iyi nkuru, nigihe Imana yatwara ubwoko bwa Isirayeli ibitwaye mu gihugu c'isezerano, hama bashitse mu bugaragwa, Imana ikabaha amana. Rero Imana irabwira Mose ati ubabwire ivyo kurya begeranye ivyo kurya bajya bakarangiza. Ntibagire byinshi, tiko nibagira byinshi ntacyo bizobamarira, bizoba byapfuye byononekaye byose. Ariko kubera abantu batumva, abantu batubaha, abantu batumvira, haleluya, bagira ibibazo.
Haleluya. Ngo baragenda barageranya byinshi kuri abavuga bati reka twegeranye kugira ngo tubike ibyo tudojya mu yindi minsi. Hanyuma ngo bagiye kuraba mu gitondo bace basanga iki, basanga ya manu yaboze ngo yahindutse inyo. Kubera iki? Kubera bakoze uko Imana idashaka. Haleluya. Bakoze uko umukozi w'Imana Mose yababariye, ko Mose amategeko yari yayahawe n'Imana. Haleluya. Ariko ngo ku munsi wa gatandatu bari bemerewe gutora iby'iminsi ibiri, kubera umunsi w'Imana ntacyo bakora, wari umunsi w'isabato, wari umunsi wo kuruhuka bakaja bagahimbaza Imana, ntibakora. Haleluya. Mugabo ngo bakuru baraza barabwira Mose aterega abantu batoye iby'iminsi ibiri. Ntuze arababwira, Mose arababwira ati nuko nyene Imana yabigenye iby'iminsi ibiri nta na kimwe bishobora kuba. Ngo baca basanga ngo bukeye ngo basanga ibyo bikurya bimeze neza, ariko bimwe batora batoye batubasha icyo Imana yavuze ngo basanze byahindutse inyo. Inge nkubwire muntu w'Imana, uyu munsi hariho abantu usanga barundanya bakibaza ngo bafise ibintu bizima. Haleluya. Kumbe bariko bakora ibinyuranye n'iby'Imana yavuze. Ukibaza ngo ufise ibintu bizima, mugabo mu maso y'Imana, Imana ibona ari nk'inyo byaraboze. Kubera iki? Kubera umuntu aba yakoze uko Imana idashaka. Rero ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, tugerageze uburyo bwose bushoboka itegeko Imana yashinze turyubahiriza uko, kuko igihe tutaryubahirije bigarira ingaruka mbi twebwe. Kuko inge nkubwire, uje nta kintu kibaho kibabaza nk'iyo wateguye ibintu hanyuma ukabona bigenze uko utabiteguye. Biravuna umutima, birababaza umutima. Nabo bantu urumva bari begeranije mu gitondo bakaja kuraba bagasanga ninyo, ndazi ko bababaye, barashuje umutima, baravuga ati kubera iki byaboze. Ariko Imana ivuga ngo turizwe n'amano y'umunsi ku munsi, turizwe n'ivyo ku munsi ku munsi. Benshi hari n'abahemuka, ugasanga umuntu ariko arahemuka kubera iki? Kubera atinyejo. Haleluya. Agahemuka kubera atinyejo. Ariko Imana kuyizera, nagira nkuremeshe muntu w'Imana, ukaba uyu munsi wizeye Imana, ukaba ugenda uko Imana igomba, nukuri humura ntacu uzoba. Haleluya. Haleluya. Ibyejo birahari, Imana irabitegura ku bwawe. Haleluya. Ntugende ukora ibyankwa n'Imana, ugende ukora amakosa, ugende ukora ibidakogwa kubera gutinyejo. Aba bantu bakoze ibidakogwa kubera iki? Kubera gutinyejo. Ejo uyu munsi hateye ubwoba abantu bose, hateye ubwoba abantu bose. Ariko humura nshuti yanje, iyabivuze niyo kwizego. Haleluya. Yavuze ngo n'igisabisho Yesu Kristo yigishije abantu, murazi ko yavuze ngo uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi. Haleluya. Uriri ibyo uyu munsi, ugwanira ibyo uyu munsi, kuko ibyejo ntuzi nuko ushobora kubishikira. Haleluya. Hariho ushaka kunyumva avuga ati sinkwiye gukora, urumva ndonse ibyo umunsi ejo. Gukora n'itegeko, gukora n'itegeko, ariko ntuhemuke kubera uri kurondera ibyejo. Haleluya. Ntuhemuke kuko uri kurondera ibyejo, ariko ukore uzi ngo Imana iramfitiye ibyejo. Haleluya. Haleluya. Imana iragufitiye ibyejo kuri iryo sezerano dufise. Mwumvise ko ngaha ngo ku munsi w'isabato, ku munsi w'isabato Imana yari yemeye ko batora iby'iminsi ibiri. Haleluya. Ntacyo byabaye. Rero igikorwa cyose uzokora muri kumwe n'Imana, Imana iri muri cyo kizogenda neza. Haleluya. Ariko icyo uzokora wikoresheje, menya ko kitazogenda neza. Naho ubona umenga bisa n'ibimeze neza, ariko imbere y'Imana burya nuko tutayibona ngo ituganirize tubwire. Hari ivyiraba ikifata ku muntu. Haleluya. Hari ivyiraba ikifata ku muntu, ariko nk'abana b'Imana, nk'abana batoranijwe, nukuri tugende uko Imana ishaka. Haleluya. Haleluya. Tugende uko Imana ishaka. Imana nishobora gutabana bayo. Haleluya. Nishobora gutabana bayo. Byari niho nariko tuganira n'abamama, ndabwira nukuri iyo umuntu arondera mu nyonga h'Imana by'ukuri
ntumenya nahicishije, ntumenya n'uwihagurukije, ntumenya n'uwitumye kugira ngo aze kukugirira neza. Haleluya. Ntumumenya. Hariho umuntu yigeze kudushingira intahe, aravuga ko ngo yaragikizwa, hanyuma aravuga ati jewe ndagiye gukorera Imana. Umuziruzigwa ngo abwira n'umugore wiwe ati umuziruzigwa ntuze wigere n'umunsi ubuja no kuri butike kugopesha ikintu. Ati ntuze wigere wigira n'umunsi umwe. Ati Imana niyananirwa kudutunga tuze dupfe. Ati mugabo je ndashaka kugenda ku Imana ishaka, ndayizere ku rugezo itegerezwa kungaburire n'abanje. Hanyuma ngo utwo bari bafise turahera, kandi ico gihe ngo umugore wiwe yaragize iki, ngo yarafise inda. Hanyuma ngo aja ngaha arasenga, hacaba ngo umuntu yakora kuri Paul, ngo yumva ijwi rimubwiye ngo hari haje umuntu ngo amuzaniye agafuko k'ifu, amuzaniye ibiharage, amuzaniye amavuta. Hanyuma ngo ijwi riramubwira ngo ntihagire ikintu nakimukuramo, ati vyose nkeneye kubishura umukozi wanje naka. Hanyuma ngo acarahaguruka aja kumuraba, ngo yari yugaye ntiyigeze yugurura. Ngo hanyuma ngo abaza babanya ati naka ni hari, ngo bacamubwira ati antuka ntari, ntigeze ava ngaha, ntawe twigeze tubona. Ngo aradodora arabura umuntu numwe amwugururira. Mugabo ngo acasiga iki, acasiga message ati aho mumubonera mumubwira canyaruka kuri Paul aze ico tuvugana. Hanyuma asohotse ngo niho abantu bamubwira ati hari umuntu yaje kukuraba yitwa nakakora kuri Paul, ati yavuze ngo uje kumuraba. Ngo ashitseyo acamwiganira ko Imana yamutegetse kumuha ivyo bintu vyose. Hama acara namubwira ati ngo tuje gusangira utwo kurya, hariho restaurant iri kuri Paul ngo aje gusangira. Ngo hanyuma uwo muntu aramubwira ati sinshobora gufungura, ati kubera ndahaze. Ariko ngo yiyumvira genda aza gufungura, wa mudama afisinda ataco aronse. Ngo acafata amafaranga yagomba kuja kumugaburira, arayamuhatireka base uze gusangira ifanta na madama. Ngo yaciye yirukanka agira iki, aragenda agura amakara, arakora n'ingoga kabuyi ahereza madamu, amushingira intayinge n'Imana yabikora. Haleluya. Imana yacu nta muntu numwe ishobora gutererana. Haleluya. Twarabonye Eliya agaburirwa n'igikona kimuzanira inyama, kubera iki? Kubera umukozi w'Imana yimenya kisobanukirwa, aravuga ati je sindi wo gusabiriza, ndagenda uko Imana ivuga. Haleluya. Imana bariyo duhanga amaso, dukora uko ishaka izodutetereza. Rero muntu w'Imana ukaba uyu munsi waca mu makorosi yavemwo ugenda hatumbereye, Imana izokugirira neza. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika, uri Imana itugirira neza uko bukeye nuko bwije, uri Imana idashobora kuturekura udupfumbase mu kiganza cawe. Kandi mwami Imana uzi ibyo dukeneye ku munsi. None ndasengera mwami Imana abari bihebuye bacitse intege, ubakomeze bahanga amaso we, kuko ari we ufise inyishu ya buri kintu cyose. Urakoze mwami Imana kuvyumvise, hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.